ku mabisi ugasanga ndabwiye ati ni muce ko simbona we nubona mana barasuguma umunsi umwe bankuta kuri kijya kiyo c'imodoka imvo byo byose nama ibintu byinshi azi kuba utabona ushira ikintu ngaha acha bitwara akabikura ukazorondera baza ninde yagitoye ngo sinzi mukacwengera nyene washavu ikazibona bakacugenda bakapani bahiguye ukacugenda hamwe waragishitse ukacugisanga neza yawe narayibonye chagihe nari mbabaye. Hello my people, nkuko mubimenyereye ndavuze ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'umwe wese aherereye abari mu mahanga mwese turabasuhuje n'abari ngaha mu gihugu nabo nyene reka tuvuga ati turabasuhuje turabaramukije nizere ko meze neza ko natwe tuba tumeze neza murabizi ko mutahari natwe nitwo tuhari tuhari kubera ko muhari uko aya ma media nimba ari karakora no kubera ko afise ababwira rero katubashimire cyane nkuko twababwiye ko ibi nabiriya mudusavye tugerageza kubibatunganiza kugira ngo dushike aho muri tubabwire byinshi bigiye bitandukanye ko bijanye n'umuziki ni impano ziri ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Rero ikindi kiganiro bafise impano musanzwe mushikirizwa ahanyene kuri televiziyo yanyu ndavuga rero Kings Family TV Burundi ndavuga rero ko ibiganiro vyaho biba ari vyiza cyane gose ndaguhamagarira rero kugira share commentaire vyose babikenewe kugira ngo ca tubandanya twiberaho neza. Rero nko mwagiye murabibona twagiye turaca mu mayira atandukanye nta handi rero twariko tugana ku umwigeme novuga ko ari umwigeme mwiza cyane mu kirundi bavuga ngo nta muntu avuga uwundi ativuze reka tumanze tumuramutse tukuramutse gogo turakuramukije nake turabaramukije meze neza cyane ego tumeze neza nanakajwi tumenyereye mu ndirimbo kumenga kagabanutse kubera ngera twagusanze ku rugo ya nasanzwe mvuga uko nyene kubera burya nasanze ijwi ryo kuririmba n'iryo kuvuga biratandukanye cyane gose reka dushimire kukaze mwaduhaye ahiwanyu tunakubwira ko mu bahantu harakayaga ibiti bimeze neza cyane nizere ko nawe we hasanzwe hakuguye neza mu bisanzwe antuka hanguye neza nibaza ko nibiboneka ni sagaseseshwa rumuri ngira urabibona kandi iba hejuru igisagara ca Bujumbura ne kuvuga ivyiza byose iyo hagaze nubwo jewe ntaba mbasha kubibona abandi arabibona kambwira ati asa neza ni kuvuga bica biva hasi biduga hejuru neza cyane gose aha rero twagutembereye nka TV ni Kings Family Burundi rero nico gituma twavuze ati reka tugende kumuraba gogo kumbure abana bariya bagumye baguha ibiganiro bakabigukoresha bagusanza hana hariya ariko twe twavuze ati reka dushike kumuhana kumbure tubone nabo muhira tumuramutse tukubaze ibi nabiriya kubera ko abarundi gogo baragukunda sinzi ko maze kubibona antuka barankunda rero kuba ariko barabona gogo wogerageza kubibwira mu mwanya muto ati gogo ndi naka bimeze kunuku ubibwire mu camaki ego hama icambere abantu bose kwadukwikirana ndabaramukije ego ndabaramutse namwe atugende abonye ko nza kubasezera hama abavyeyi banyise nabigira Imana Gloria nkabandi bakunda kumumagara gogo Gloria ntuba wibeshe nditaba amanda umwana umwe mu bana batandatu abavyeyi bibarutse abana 7 umwe yaritavye Imana gihe turi batandatu ego hama ni kuvuga nk'abantu umurundi kazi nkamba mu Burundi hama nk'abantu umuririmbyi kazi kandi indirimbo zo guhimbaza Imana zo bita gospel music ego ubutumwa bwiza hama gikinda nk'abantu ya ahamubona twicaye bahita mugweza juste uduga vers campus Kiriri ni hakujya yaho cyangwa uciye ku bumwe bw'abarundi ni hakujya yaho murakoze nibaza ko nagerageje kwidondora neza cyane gose rero iyo myidondoro ne twadukeneye kandi hariho mu myidondoro ico utavuze
kumbura umuntu ariko arakubona arabona ko umenga nyene I'm sorry yego hama abako badukurikirana ico ntavuze ni nuko mushaka ko murambona kuri no television sanzwe ndumwe mu bafise ubumuga bwo kutabona aha mumbona uko je ntabwo ndiko ndababona ariko Imana irababona ako kanyuma niko keza rero twashimye gushika ngaho iwanyu gogo wavuze ko uba ngaha nyene ushitse nyene kuri campus Kiriri uravye neza na neza mu kuboko kwiburyo hakurya ucubona kwa bagogo hari agatambuko twagerageje kuduga ariko kugira ngo vyorohe tumushikire gogo kugira ngo nibi turiko turumva dushobore kuvyumva rero neza na neza musanze ku muhani wabo gogo bihora bishikuka amanuka mu gisagara ca Bujumbura bon dime ntara ishura kuri ico kibazo ngira we niko urukiye ku bumwe dimo haciye uraduga ariko ciye campus Kiriri ntabwo uruha cyane ucuza just umera nk'ukikama yego ntabwo uruha cyane neza cyane gose yego hama aturi abanyene bambona nicaye aha ni muhira nyene aha nyene babona nicaye ni muri wacu niho navukiye niho nakuriye keretse igihe mura n'ubumuga bw'amaso ko ariho namanje ndahimuka gato mara imyaka 6 mba mu Kinama ariko ubu sinkiba mu Kinama naragarutse mba muhiri wacu maze amezi 4 naragarutse kwa mu rugo ego kandi ariko warumbaje ikibazo yuko nja mu gisagara ca Bujumbura ngenda yo na 15 nejo niyo narindi kandi no mba misi yose vendredi canongera nkasubira kuko sanzwe nsengera mu Kamenge kuri 4e avenue kujya kane muri Kavumu numero 15 église yitwa Victory Christian Church ni kuvuga yuko weekend yose mbandi Bujumbura kwera vendredi bari répétition na louange kuri église samedi bari prière amasengesho mba ntegeza kuyabonekamwo ama dimanche bari kirtse abari gusenga ntegeza kuba ndahari ni kuvuga reka Bujumbura ndahagenda kenshi nubone rero mba bice gutangaza ati utabona washobora gute ugenda gute ni kuvuga hamwe n'ibyo si jewe kuko ijambo rivuga ati byose tubishobozwamwo n'uduha imbaraga byose tubishobozwamo n'uduha imbaraga nivyo byariko nico gitumana nayo nshatse guhera kuri ico kibazo kubera ko mbonye ukuntu twebwe tubizi ivyuya mbonye ukuntu urugendo aba ari rurerure nubwo ukikama ndazi hari agatambuko katari gatoya kandi ku muntu asanga mvuye campus Kiriri gushika muhira jewe ndahagenda 15 minutes usanzwe ufise ubumuga bwo kutabona kandi urabona ko hasanzwe hamanuka hagenda hamanuka haduga kandi hari ponte mbari amaikezo menshi ntibikujena canke waramenyeye narahamenyeye kandi nababona ndabasiga gusafa kuba gusa ndi kumwe n'umuntu afashe ukuboko muganyaruka ndanyaruka gose neza cyane gose rero gogo ubumuga bwo kutabona ari ubumuga wavukanye canke byo bari ibintu vyaje umaze gukura canke woba ari ibintu uvuga ati jewe ibintu nabivukanye oya ntabwo nabivukanye ni kuvuga ça fait 6 ans meze ukungu bambona je navutse nk'abandi ariko un jour ni retrouva nabona narisigaje umwaka umwe kugira mpeze amashuri yisumbuye Imanite dandi ku ishuri nisanga ntabona ariko bagerageza kumvuza mu rugo nibaza bizohera biranka complètement cyangwa umukunyene ntabona ndindire kimana zo nkorera kuko nako ntagerageje ngo nivuze baramfuza abavyeyi biranka ewana barananirwa nyene twitabazana hariya birangira nyene asasafuye rero turindiye Imana ego biragoye kwakira bikigushikira wewe wavyakiriye gute uri kurabona utabona kandi wahora ubona ubwo buzima kugira ngo ubumenyere ntibwakuruhije kuko urabona ikintu cyose bavuga mu Kirundi ngo umuhini mushasha utera amababa uri umaze kububona utawinjira mu buzima bwo kutabona biba bigoye cyane gose uravuga ati ibi bintu biragoye urumva ari ibintu biba bikugora wewe mu ntango zo gutangura ubwo buzima bwo kutabona uba vyakugendeye gute tumwe nkonze ko ntambagije neza tumwe ko azi gutanga témoignage gusubira inyuma sanga ko bibuka byinshi usanga utanayivuze na neza ariko reka mvuge kucumbagije neza numva ko n'umutima wanje ubikunda kugira ubivuge ubitemwanye neza jewe bikimfata nari nzi yuko bona ga challenge gato biza kurangira
umunsi umwe urahera wa kabiri urahera byakunda ariko nagumanye icizere yuko bizohera maze kumara 6 mois narabaye touchante ukuntu muri jewe gushika naho vyanka ndibuka ko twageze naho tuja ku psychologue kugira abashe kungarukana ubuzima kuko narabaye desu urazi kwiga amashure harigihe bishuka asanga waradubuye rimwe canke kabiri umaze imyaka 13 wiga canke nine uvuga ati nanje ngira meze hama nubwo ntaronka akazi muri leta ariko nzobasha kwiyungunganya nanje mere nk'abandi canke nubwo ntamera nk'abandi kuko umuntu yamafise ka muntu kiwe nkavuga ati reka nzobeho nze mfasha abavyeyi banje bivanye n'ubuzima uvuga ati jewe dume singomba ko tuzoguma muhira kugenda guma kuzohindura iki kandi en plus uri umwana mukuru muhira ubona ati ni ubu ubonera abandi urumva ariko kaca bigenda ukurumva ni ibintu birishoka ibintu bigoye kwakira yarangoye kwakira jumwe ndasenga hamwe narasenze nyuma mpura n'ibintu byinshi bituma numva mu mutima wanje no mu vyiyumviro byanje n'Imana numva umenga no kumwe wa mugore wawe yavuga ati ngo tukimana ufive gusa Imana ndayisavye imbabazi nubwo byangendeye uko umwaka waraheze ntara no gusenga ko umva senga ko ndavyumviye gusa ko numva isoni numva umenga mwamenyereye gogo bamubona bamufashe ukuboko numva isoni zo kuja hehe mu bandi muganyuma nane nafashije ndavyakira till now ndavyakira ndasubira kuririmba maze ndasubira muri chorale bakafata ukuboko nkavyemera ariko nkumva isoni mwe cyo ngujya mukobwa ntabona nkaca nuna harige natemba umva kubera iki sinabaye attentive kugira nkurikirane wo turi kumwe umva nkaca nja mu byo bariko baravuga basanga birangoye mugabo ndashimira Imana uyu mwanya nukuri Imana yaramaye kuvyakira impa abantu baba hafi yanje barankonsola nubwo bimwe nyuma byagiye nabi kaminga nyene satana agaca muri abo bantu nyene bawize ngo bazokubera umugisha cyangwa bazokubera inshuti cyangwa bakubere umunezero ariko nasanze amahoro atanga Imana umunezero utanga Imana ariko ibicishije hehe ubantu rero kubw'ibyo ntivyanyoroheye kujya bavuze ngo umuhini mushashe utera amabavu ariko ico nshima ni kimwe aho bigeze narasubiye kuba mu bikorwa by'Imana ubu ndindira ico izokora nzokomeza ndayikorera ndayiririmbire amandindire nishu yayo rakoze neza cyane gose kandi ibyo byose bishikira umuntu wari we wese afise ubuzima hari gihe umuntu aca mu ngorane kumbura akavuga ati je kumbure nova mu kumana nogira ibi bibazo kubera ibi bibazo canke bibiriya nova nagogo aragiza abahanura ababwiye ati ibibazo uri kuracamwo si impera by'ubuzima bwawe hari ivyizigiro ko ejo bishobora kugenda neza kandi kumwe yabikora kuri yo bikavuga ati ibi inye nimba bibaye kugira ngo Imana yigaragaze ko ari Imana ihabwa icubahiro muri ubwo buzima bwose rero gogo wabayemwo bw'intango y'ubwo bumuga bwo kutabona nicyo kintu cyo caragushikiye kikakubabaza gusumba ibindi byose bavuga ati je vraiment iki kintu kumbura ari nk'uwagukubise ikofe yibaza ngo urabona canke na karorero canke bavuga ati je narigeze kugwa nko mu kinogo kubera ubu ikintu cyo cyagusiga ati iki kintu vraiment carambabaje igihe kinshikira muri periode yo kubangenana ubumuga bwo kutabona ego rakoze kuco kibazo mbajije juma kuva 2018 je naho munyamaso date 12 z'ukwa gatatu 2018 antuka abazi kurama kandi ndashabona umunsi wari nukuri gushika no munsi gutemba ngo gutemba ni hamwe uvuga ngo ni accident yo iboneka no kubona je sindatema ngo ntembaga ngo kubera ngo nuko ntabona sindatsitara ngo inzara zanje ngo ziveko kiretse nka birashobora gushika no kubona ugasanga arakwa yani anakwa aragize gatoyi ama nk'ubyaro gavunika canke iki je binashi mugasi kenshi just mana yanje nukuri ndayishimira n'Imana kuko uravye ahantu nca nkundi no muhira nukuri harabishije hari umukobwa yigeze kuza kundamutse nukuri byaramugoye kandi vyitwa we kagize abona rero biboneka yuko jewe Imana yanandinda nukuri irandinda hama ikintu novuga canshikiye kibabaza umutima wanje ndibuka ko 2021 niho hatangura gusohora indirimbo ya mbere yitwa Humura yitwa gute Humura
yari channel ya mbere burya jewe nkoja kuri channel zibiri ivanye ya mbere ko yahuye n'ivyo bibazo rengira mvuge ikintu cyambabaje umutima nuko nahuye na Masterland aramfasha amaze kumfasha ndimbasora bara ku buntu aramfasha aranshira out abantu baramenya bamwe n'abandi rero maze kuja kuri kuma social media hari umuntu yari hanze yaba Australia nukuri aravuga ati jewe ngomba kugusapotinga mwagufasha nukuri je sinari bwigere mvuga na sinanzi yuko umuntu atabona ashobora gukoresha telefone cyangwa ashobora kubasha kugira ariko umuntu wa mbere yamfashije umuntu ariko rumva amaze kuza kumfasha mugabo habaye inzigo y'abantu baramunkuraho kandi mu bintu bibi umva byuma sinzi sibyo noza kuvugira ngaha mugi ikintu cyambabaje nitandukana ryanje n'uwo muntu umutima wanje wabaye umva shoke ndababara nukuri ndibuka ico gihe nari mfise ibiro 58 narakorotse gushika kuri 40 kombe ore ndiyumvira ati se simbona sivuga ngo je ngo kina victime ngo nitwazanga ubuhumyi nkuko bamwe bayivuga yitwaza ubuhumyi kugira kwa ngo bamufashe ibiki nukuri antuka nawe uri kurambaza ino musuhuye n'umuntu atabona je sinagiye gusaba n'abasaba je sindabasuzugura bafise impamvu zabo ukacibona umuntu wewe umuntu atabona ukimbira kumufasha mugabo wundi akaca aza akakubwira ibindi bintu bitandukanye nivyo we wakwibaza nk'ubu wewe uramfasha hano ndavyuka umuntu akaca akubwira ati ngo urya mukobwa arabona ngo nivyabeshe ngashaka amahera urumva ico kintu yego ubwene kibabaje kirababaje cyane wowe urazimaza imyaka urabura n'ukuntu ugenda aho bumva ukeneye kubera uwo mugumu ukazamubonera bamubwiye yuko ubona kandi abibwiwe n'umuntu wo hafi yawe nico kintu cyambabaje umutima ariko ico sinovuga ngo vyabaye kuri ibyo n'ibindi vyabaye deuxième fois irya mbere we twatanduka ivanye n'ibintu by'amajambo novuga ko ari jalousie y'abantu yego hama dutandukana ko nico kintu cyambabaje niyo ncibutse kirambabaza cyane ico cyarambabaje cyane icya kabiri cyambabaje n'umuntu babwiye yuko jewe nitwaza ubumuga kugira ngo umfashwe nyene nabayishoka nico kintu nyene nari yakiri bon sinubane ndayivuga cyane numva meze nabi ni byinshi ibintu byagiye mbibaza ndibuka igihe kimwe umuntu yafashe papier mouchoir weka je ngo ndakwereka kakabona gisa na papier mouchoir carayima ikoresheje ndakata acambwira ngo tora ndaguha ikintu ngiye gusanga ntoye papier mouchoir cyo kintu cyane kumvamo n'ubu ni byinshi reka ndabigeza ariko naco kwari ngo mba ntibemera koko nabavuga amaso ko ngarabona ngarabesha mba bari kumpima ariko nyuma ubu barayibonye koko nabona nyene nivyo vyagiye bimbaho ico gihe kuma bus ugasanga ndabwiye ati ni munce ko simbona we nubona mana barasuguma umunsi umwe bankuta kuri kijya kiyo c'imodoka imvo byo byose nama ibintu byinshi ni madiraje ni byinshi byagiye bimbaza umutima wanje ariko ndashimira Imana aho ngeze ndavyakira kuko Imana hari igenda itahuza bamwe bakabitahura hama kagenda uko bigenze yego ariko reka twebwe tukubwira ati pole sana sinivyo gusa ati kintu azi kuba utabona ushushira ikintu ngaha acha bitwara akabikura ukazorondera baza ninde yagitoye ngo sinzi ninde yagitoye umva ukaga ngo sinzi mubaza ivyo byarambayeho kenshi birambabaza umutima mukacwengera nyene washavu ikazibona bakacugenda bakapani bahiguye ukacugenda hamwe waragishitse ukacugisanga umva nkashambona umenga baranafyinisha hamwe bavuga ati yego basino kugufyinisha mugabo bakubona kumenga barengeje urugero ibyo byose ni ibintu unaca mu nyene bikamubaza mugabo nawe ntanakimwe nari hakiriye
twebwe ntabwo twaje ngo tukwibutse ivyagiye bikubabaza ni kumbure kugira ngo iyi ntahe yawe kumbure ari wo wundi muntu ashobora kuba bino biha bimazemo igihe gitoya nawe nyene yashikiwe n'ibintu nk'ibi ni kugira ngo bimuremeshe yumve ko atari wenyene kandi yumve ko mwijuru hari Imana ishobora kumugirira neza gogo igihe Imana yo gukorera bimwe mu byo yisaba ukisanga ubona wo kwiyumva gute yabari ntahe yabari ntahe ndende ni ntahe nuko hari ibintu aravuga kuva na kameru nzobivuga ariko kandi reka twizere ko Imana izobikora kuko Imana iri ku kazi none tuyizera gogo Mana ndayizera gusumba kuvyibaza kandi jewe Jesse nigena mfata Imana ngo hari abantu bavuga ngo ngiye gufata Imana mu mashati what urazi umunsi wawe utaragera reka hajya kugira ragera marijya misine uburyo umunsi wa mbere Yesu ntiyavyumvise ko yapfuye yari yavyumvise ajya kugira urya mugore amara imyaka 12 amaze Yesu batabo jana habaye basiyaza mu mwe muye ntivyakwati hari umuntu azokira mu gihe kanaka namba vyaramaze imyaka n'imyaka ni kuvuga je imyizerere yanje si Fatima nizera yuko Imana yacu nticeregwa ntiza kare ariko izahageze kandi Imana yacu ntiba mu mwanya ibi nyuma y'umwanya kuko Imana yacu singe nabisigura urumva rero ico nizera jewe nuko Imana yanje kuko iri capable to nukuri nta na kimwe iyo Mana yacu nukuri naniwe rero mu gihe atana kimwe naniwe ndayirindiye kandi nihanganye vyafatiye imyaka 6 nyene haciye namo bizofata imyaka 7 even 10 bime gusa kuyizira kuyikorera mu kuri no mu mwemu kuba mu murongo wayo ko bikwiriye ndeko ibisigaye nzosanga vyabaye gogo wewe watanguye ivyo kuririmba wabitanguye utarahura nico kibazo cyo kutabona canke wahuye nico kibazo usanzwe uri umuririmbyi mbega winjiye neza na neza mu vyo gushira ku mugaragaro indirimbo zawe ryari wari ubona canke wari utabona okay murakoze jewe nakuze ndirimba naheriye muri Sunday school njamu y'abana bisumbuye njamu jene no ndacarimba mu bariko hari abajene nikuvuga jewe nakuze ndirimba gusa kuvuga kusohora indirimbo ngo zizija ku ma YouTube ku ma platform atandukanye zizija ku ma YouTube nyene kuja muri studio ngo ndi coding nikuvuga ko jewe natanga kuririmba ntabona iziza kuri coding muri studio nikuvuga c'était en 2021 le 19 juillet ego ntibeshe niwo musi iyo ndimbo ya Jack yitwa Mura ego nikuvuga natanguye kuri coding ntabona ubu urumva icano uri washira ku indirimbo yawe gwese ko no saha ntabwo uri kurayikoresha oya kubera ko moto pass nakoresha ko ico gihe nkitangura telefone nagiye kwironka mu nyuma nakore bari bakoresha telefone y'undi muntu twabana hafi rero bimaze kuba bya wa muntu twatandukana ni naronka uburyo bigakunda indirimbo nkazikorera video izo zibikozo za mbere nta video zaronse ni kuvuga ko izo ndibo zishadibona kuri icano y'ubu ego ni kuvuga rero ko iriya cano je sinyikoresha nje tubana kunda kuyivugaho ego ni gogo Gloria gushika kwino saha none gogo kubijanye n'ivyo byo kuririmba uririmbira indirimbo zivuga ubutumwa bwo guhimbaza Imana nta rundi rubuga uragira inyuma yo kubura modo passe yu rugwega go bari kindirimbo zingahe hari kindirimbo zibiri ari yitwa Zomoza Marira na Ineza na ziriko n'ama video nazifashijwemo na True Time Entertainment mu kuziri coding ego nabo nyene tubashimira burya abantu bagerageza gufasha impano Master Talent yari yagufashije nawe nyene tubandanya tumushimira ariko rero na Zomoza Marina nafashijwemo na muri abakoze ama video ni Focus
Focus muri studio ya Focus. neza cyane tunabashimire cyane gose Yego. mwamaze rero kumva ubuzima bwa Gogo mwamaze kumva Gogo ko afise impano yo kuririmba reka tumusabe imwe mu ndirimbo ziwe aturirimbire gatoya kubure hari gihe tuba tuko turavuga akavuga ati muri ko murarementanya kugira ngo aturirimbire n'akajwi kiwe twumve umuririmbyi w'umurundi asanga agenda no muga go kutabona Gloria imwe mu ndirimbo zawe turirimbire imbere akarefre mugabo turirimbire gatoya. Okay. Ineza yawe narayibonye cagihe nari mbabaye nako noidondora sifise aho nohera canke Imana ngo jemeretse kuko nuzuye amashimwe arenze mu mutima wanje na niyo mpamvu shima ineza yawe marambuga ni naho utokura umuntu kandi naho utomugeza ati naho utokura umuntu naho utomugeza. Mwamaze kuba mumumva rero ni Gogo mwamaze kuba mwumva ko abashaka ko mu guteza imbere urubuga rwiwe aho mu musanga mwamaze kuba mumva wahasubiramwo Bigirimana Gloria Official. Bigirimana Gloria Official ucuja hariya ku rubuga rwa YouTube mbega ibikorwa vyawe biri kuri YouTube gusa nta zindi mbuga ziriko? Oya ni kuri YouTube gusa. Rero nkuko mubibona ni Gloria yababwiye ahasengera yabibwiye urugendo rwiwe yatubwiye umuga bwiwe kuntu asanzwe agenda no muga go kutabona. Gogo gushika kwino saha urafise manager wiwe avuga ati uyu niwe asanzwe afasha inyuma yo gutakaza warasanzwe akumanaginga canka gufasha hariho uwundi muntu ufise ajejwe ibikorwa vyawe avuga ati genda gufasha ko ntibiba vyoroshe Gogo wewe ntukora ngo ushobore kuburonka amahera gukora inde mubwo aravuga ati je uko biri kose ngomba kuvuga ubutumwa biciye mu kuririmba usanga ufise umuntu agufasha canke wowe ushaka kugufasha yoba birekuriwe mbega ushaka kugufasha bya bigenda gute kwama tubona rero cyane cyane ku bantu babigeme hari umuntu ashobora kuvuga ati twebwe turashaka gufasha umuntu mugaje usanga muri uko kumufasha ko hari ibindi bintu amushakako usanga hari ingorane abantu bariko barahura nazo bashaka kumufasha hari ibintu amushaka nkamwe muri abigeme naho gashanga kumufasha hari ibindi bintu ashaka nk'inyungu kuri we wewe uwo bashaka kugufasha mu nzira nziza atari mu nzira mbi uko urazi ko uri umukozi w'Imana kandi rero ibintu byose nibaza ko bidaciye mu muco w'Imana tovyemera nuko umuntu biba gushaka ashaka kugufasha mu nzira nziza yo bigenza gute canke urafise umuntu agufasha avuga ati je ndikwije ntabufasha nkeneye oya na muntu yikwije abaho asore twiye dufise n'ubumuga sibwo twitwaza mugabo ikiba gikeneye gufashwa nawe urabibona. Ego je ni kuvuga fashwa n'umuntu wese avyumviriye n'umutima wiwe ahawe ikaze kugira ashaka gusupportinga Gogo Gloria. Yego neza cyane gose mwamaze kuba muvyumva ko Gogo Gloria asanzwe avuga ati jewe umuntu wari we wese abishoboye jewe kumfasha sindamuseze ngo ni kubera ko mfise ubumuga umuntu wese emwe mu yiwe ikaptanye nimwe mu y'Imana kumva yofasha Gloria uyo nyabahawe ikaze kwa Gloria kugira ngo ashobore kumufasha tukora ama video dukore na byinshi. Gogo mbega indirimbo ya audio gusa ishobora kubitwara uburyo bungahe ukoreye aho usanzwe wakoreye izindi? Okay, just ko ibintu biduga ugomba gukora izi study live abari 50 ariko live geze kuri 300. Yego video nayo video ni 500 600 mugabo nyene izo ni video nyene zibayibaye zitari ku buhinga bwa cyane gose ugomba nyene gukora ibintu nyene biri harumva urakora MD kuduga. Yego Mese cyane gose mwamaze rero kuba muvyumva tubibutse rero ko turi kuri Kings Family Burundi TV kugira ngo tubandanye tubahasho mu kiganiro bafise impano aho twashoboye kugendera umwigeme mwiza ndashiturinye mwiza akorera Imana kandi asanzwe agendana ubumuga bwo kutabona ni Gogo Gloria twahisemwe rero kumusanga
twahisemwo kumusanga ku rugo rwiwe muhira iwabo kugira ngo dushobore kuyaga ibina biriya. Reka tubashimire mwebwe muri ko muradukurikirana, mumwe wese aherereye ufise ikintu gushobora gukora, ashaka kurondera iyi TV Kings Family TV Burundi kugira ngo dushobore kugira ico dufashije Gloria. Ariko twebwe kugira ngo dushobore gushika ngaha anye Kings Family Burundi TV avuze ati rero Kings Family TV Burundi ni mugendere gogo, tuzogaruka ngaha anye kumbure tukuzaniye uburyo bwo gushobora gutunganya indirimbo. Bon, sifisi ingeno bashimira gusa Imana ibampera umugisha iba yanga kuri ibaye ikintu cyose umva umutima wabo ugomba kugerako, kandi Imana ibabikoreye becishije mu nzira nziza, nukuri baye gushika imbere mu buryo bw'imwemu n'uburyo bw'umubiri. Nukuri mbashimiye kubw'ivyo yego kuza kunshikaho, n'abandi nukuri bazakorere nkuko nanje banyibutse, kandi ko niyo gift yo mu ntango y'umwaka ingene ndakumbuye kuri umwaka wose uraheze na recordinga, ndabikumbuye cyane gose yego kubashika gusa nkazobona ko ninje muri record kubera abivuze gusa. Imana ibampera umugisha, ubona ikiganza c'Imana muri byo bakora byose, mu ntambuko zawo zose, iba mu muryango wabo wose. Imana ibaha umugisha takabanijwe, murakoze neza cyane. Kings Family Burundi TV avuze ati rero Kings Family TV Burundi ni mugendere gogo, mushikirize nako kabahasha kugira ngo aze agire umunezero. Urashobora kugatora gogo ngaka uraza gushima uko biri kose, kugira ngo muze mubandanye mugira ibihe vyiza. Kumbure na gogo aza serebure, azavuga ati reka nanje kumbure njyagaceri ku mwaka mushasha. Ariko rero reka tuyizere ko iyo ndirimbo tuzoheza tukurondere, kumbure turiko turaguhamagara muri Kings Family Burundi TV kugira ngo uduhe intahe. Iyi ntiyari intahe cyari kigano cyo kutubwira uzimurimwe bwo kutabona, kumbure hari izindi ntahe nyinshi ushobora kuzoduha. Ariko inyuma y'izo ntahe tugushimira cyane, kandi tuvuga ati tuzogaruka ngaha anye kumbure tukuzaniye uburyo bwo gushobora gutunganya iyo ndirimbo. Kandi rero nibaza ko Kings Family TV Burundi ishobora kuba karorero mu bandi kugira ngo dushobore gufasha abantu bafise impano zitandukanye, kumbure kugira ngo tubazamure bashikandi hantu. Gogo arafise impano yo kuririmba, kandi arafise umutima gukorera Imana mu mugabwe bwo kutabona, ariko akabura uburyo. Kumbure Kings Family imufashije kugira ngo ishobore gusora igoro ririmbo rutabona, ari undi umuntu ashobora kumufasha kuri video, byose birakunda. Cumbere kuri dukurikirana ashobora kumufasha kuri video, byose birakunda. Gogo tugushimire cyane. Mwamwumvise yaturirimba kakapera, mwumvise ko ingabira yifise. Kumbure ari abantu batazi mama wa Gogo ni gisheri kimeze neza cyane. Ibiganiro byagiye bica ku mbuga zitandukanye, mama wa Gogo ntiyigeze abonekamwo. Abantu bagumye bibaza ati none Gogo mama wiwe yobasa gute, byo bimeze gute? Rero nico gituma twagomba gatoya cyane bamubona abantu basanze ari kumwe n'abatoyi biwe bari mu rugo mu dukogwa twabateye nyene batwihanganiye. Ariko turashimye ukuntu batwakiriye cyane, bugasingo zose bakiruka uunye, tubandanya tubashimira. Rero ku bantu batari basanzwe bamuzi mama wa Gogo n'uyu mu mama mubona ngaha w'amafresheri, mama tugushimire cyane. Ego twashaka tugushimire, mugiraho muba mwubahwe umwe wese ahaherereye.